Yes, bakunze amira ko tip 257 munyemere ntangunda baramutse nayifuza moro Imana bani namwe kandi no munsi mu nkunde twinjire muri Aravuze indirimbo zisohotse muno misi. Turaza kwisunga cyane cyane indirimbo zasohotse uno munsi hamwe n'indirimbo novuga ko nayo itaramara iminsi myinshi y'umuririmbyi nako y'umuririmbyi kazi Natacha ngendaba. Ubwambere na mbere novuga ati Natacha yavuze ukuri. Natacha novuga ko ari umuririmbyi kazi muno minsi ariko arakundwa cyane n'abantu benshi kubera indirimbo yataziriye sikusa. Ni indirimbo igaragaramo ukuri, ni indirimbo yumvikanamwo ukuri kwinshi, ni indirimbo kandi ifise video nziza cyane. Nibaza ko nawe wayirabye. Rero mu nkundire imbere yuko tubandanya kino kiganiro cacu ca Aravuze zino ndirimbo zitatu nagutoreye uno munsi, tubanza twumvirize aka kantu, tubanza twumvirize kano kantu hama tugaruke tubandanye. Nari ngwaye ibintu by'ikirungurira cyambabaza gose mugabo ciye mu mashini ndumva kamite muri make nakivukanye kwa cyo kimaze imyaka myinshi. Iyo funguye gwambabaza gose ko nkababa ibindi babimvuye ko nigeze kuza ngabyarahetse. Nari ngwaye ibintu nyine nababara mu nda nk'abantu mu ngingo mugabo byarahetse harimo umwaka uhetse nko mu nda narumva ko atama office mu ngingo nkababara nka umugongo mbwa byashiye bihako mfashe no muti. Mana yacu barakoze batanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ufite inshuti ya bose. Simo mama rukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho igitega none ukuri kuzima nkamenya namwe kuzoga ivyake ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe ziriye zikura ubucafu mu mubiri ubwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Ewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba. Ewe urakomeye inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo. Yesu ni inshuti ya bose mu bikorwa byiwe byose. Nkuko tweje kubivuga rero tweje kuvuga ati umuririmbyi Natacha ngendaba yavuze ukuri ati kumeze gute. Umviza kano karirimbo gato hama tubandanye wumvirize. Sikusa rondera amahera ukusa twege ukusa kabisa oyama sukusa yeyo wabyumvise ekada wabyumvise uko wewe wibona siko abantu bo bagirana, siko usa wewe. Musanzwe umuntu agira isura nziza, umuntu agira ishusho yiwe mu gihe amaze gukora ku bingorongoro, amaze gufita igiceri, sivyo? Niko umuntu agaragara uwariwe, niho umuntu agaragara neza uwariwe. Musanzwe Natacha ngendaba yavuze ukuri. Ino ndirimbo novuga ko ari indirimbo kabisa ije gutuma abantu nimba warakoze nabi muno mwaka, nimba muno mwaka utagize ishaka ryinshi ryo kurondera, nimba muno mwaka hari byinshi wawipfuje utashitseko, uko biri kose ni indirimbo ije ikubwira ati
n'ubu uracari ku rugendo rwo kurondera kubera ko ishusho yawe ya nyayo ntiraza, ishusho yawe ya nyayo ntiragushikira. Uno mwaka rero nubwo bitakunze urashaka gutangura kuri uwo mwaka wawe, uwo mwaka ugiye gutangura ufise imbaraga nyinshi zo kurondera, ukeneye kugira icyo ushitseko kugira ngo kumbure ishusho yawe ya nyayo ize muri wewe. None novuga ati ko biri kose Natasha ngenda banka, Natasha Burundi yoba yavuze ati reka mbwire abantu bacitse intege, babantu babona ko menga bya isi yoba yaramaze kububararako, ariko ndakubwira ati gerageza wamusatira kugira ngo ibiceri bibanze byinjire mu mufuko wawe, nibwo wowe wanyawe uzogaragara, nibwo wowe wanyawe uzoboneka neza. Kandi koko nibyo ukeneye gukora cyane kugira ngo wowe wanyawe umenyekane, wowe wanyawe uboneke. None niba mbaye utarumviriza no ndirimbo kugira ngo ibandanye kwigisha byinshi tumvise hano, simbira kurogwa Natacha Burundi, umvirize ino ndirimbo yayise sikusa, maze wumvirize ino ndirimbo. Rega tubandanye ku ndirimbo, indirimbo ibikirikira bica bigacika, ni indirimbo y'umuririmbyi bataziriye Kakeli, indirimbo yataziriye Romeo na Juliet, indirimbo wumva neza ko irimo urukundo rwuzuye, irimo urukundo rwinshi. Agashariro kari muri ino ndirimbo sinzi we kurayiraba video yayo, mana yanje we, video yayo nayo yatumye jewe vuga ati ino ndirimbo sinogenda ntafise ikintu ndayivuzeko. Reka twumvirize akantu gato cyane, maze kugira ngo nawe wumvirize video uza gusimbira ku rubuga rwa Kakeli, wumvirize ino ndirimbo ataziriye Romeo Juliet. Twagiye hello Romeo na Juliet, yo wumvise ka intro konyene urumva ko ari indirimbo kabisa inaryoshe. Rero video gato nyongera mvuge ko cyane. Twagiye hello voice kabisa, urumva ijwi hey, arabigutangarije ati isi yose imenye ko urumvira ijwi riruhura wewe twagiye ati rero ino video ngoma ndayivugeho iki. Iyi video uno muririmvyikazi yafashe abaririmbyi bose uzibi byamamare hano mu Burundi, uwo ntabonyemo ni Big Fizzo hamwe na Satubi, ariko abandi baririmbyi nk'ibyabi byamamare bose bari muri no clip video. Urumva ico kintu yakoze, ikintu cyo gufata umuririmbyi nka B-Face, umuririmbyi kiri ku akiri, abaririmbyi b'ibyamamare nk'aba bose ukabegeraniriza ahantu, ukabegeraniriza ahantu ukabakoresha ibyo ushaka. Uno muririmbyi nawe ko yiyemera cyane, murumva buno bwiyemezi bw'uno muririmbyi kazi, murumva kuno kuntu yiyemera agafata umuririmbyi nka B-Face, umuririmbyi nka Kiriku, ugafata umuririmbyi nka Kiriku ukamugira mu king video kabisa, ugafata umuririmbyi nka B-Face ukamugira mena yanje we. Navuze ati uyu mukobwa nawe aje mu bwiyemezi burenze, aje mu bintu bikaze kabisa. Ino video nimba utarayiraba simbira kwa Kakeli, maze urabe ino video ugaruke ucugaruka umbwire muri commentaire, uza gucugaruka umbarire muri commentaire umbwira ati kabisa ino video yari yateguye. Uravye masanamu iri quality, iri full quality kabisa. Uravye imyambaro bambaye bien nk'abanyeshuri. B-Face rero yari mwarimu we no mwana arategura. Reka twibandanirize ku ndirimbo igira gatatu, ko nakubwira ati nakuzane urutonde rw'indirimbo zitatu zonyene ziriko ziravugwa cyane muri kano karere kose. Indirimbo igira gatatu ni umunirimbyi wezzy design ari kumwe na Melanin boy hamwe na Lino. Umva ukuri bakubwiye ngo iki. Twagiye ndagibuze nk'injura ndagicumuja twende hello ino ndirimbo rero nayo nayumvisemo amajambo yaririmbye umuhisi Christophe Matata, yari Christophe Matata. Umvirize hello yewe
kayengayenge baba ariko baribuka abarujendi ba kera mwumvise bona barakumbariye hello wezzy designer rero ari kumwe na melanin boy bakuzaniye ino ndirimbo bataziriye inside. Ni indirimbo iryoshe kumviriza, ni indirimbo batashize ko amasanamu yayo, ariko ni indirimbo wumvirije audio kabisa yahuje ibyamamare bitatu. Kanatsinda murazi ahantu hari melanin boy na rya voice yiwe, ahantu hari umva ukuri na rya jwi yiwe, hakaba na wezzy designer, bose bafite amajwi aremereye, amajwi apima ibiro, amajwi control bien, no kwandika kwabo muzi ko kubandika neza, murumva ko ahantu haba hagira hashe, haba hagira hamererwe nabi kabisa. Rero bano baririmbyi bikoze mugabo ko bakuzana indirimbo bataziriye inside, indirimbo imeze neza, indirimbo iryoshe kumviriza. Nimba utarayumviza rero simbira ku rubuga rwa wezzy design, indirimbo niho bayipostinze, maze uryoherwe usozera umwaka neza. Narya baririmbyi banyu bariko barabikora neza kugira ngo babandanye bakuzanira ibintu bimeze neza. Ku rundi ruhande rero, inyuma yo kukuzanira zino ndirimbo zitatu, tugira tuvuge ku muririmbyi melanin boy hamwe na DJ Fernando, ku majambo menshi bariko ariko aravugwa hagati yabo. Umuririmbyi DJ Fernando hirya yejo ari ku rubuga, ari kuri television ntiriwe ndavugira hano, ariko ndibaza mwese mwarayumvise, yaravuze ngo ndazi mwese ntimwari muzi ko melanin boy ari we yampaye pass anyinjiza muri runo rubuga. Melanin boy ngo niwe yinje mu rubuga umuririmbyi DJ Fernando, ariko no munsi melanin boy nawe yanditse kuri rwiwe rwa Facebook ati iyaba ubyibuka ntiwari gufata indirimbo twashizeho imitahe zatwaye amajoro menshi tuko turaziyumvira ngo uzifute kuri YouTube. Atariko jewe ndasengera iterambere ryawe, ndasengera ibikorwa byawe kugira ngo bibandanye bitera imbere. Byumvikane ko nubwo DJ Fernando we yabivuze kujya umenga nta beef isanzwe ihari, ariko melanin boy wowe no musi yerekanye ko hagati yabo hari beef mbere na ndende, yatumye ibikorwa by'abatwaye amamiliyoni, ibikorwa by'abatwaye umwanya munini cyane abikura kuri YouTube. Kandi namwe murumva ko icyo kintu si ikintu gito cyane, kuko gufata indirimbo imwe ishobora gutwara amamiliyoni arenga 20 ukayifuta kuri YouTube ukayaka abafana bayo, namwe murumva ko icyo kintu kiba gikomeye cyane. Kuko gufata indirimbo yagutwaye amajoro kurayimvira, yagutwaye amajoro uri muri studio, yagutwaye amajoro n'imirango uri kurayishutinga, ukafata amamiliyoni washoyemwo ukayafuta, urumva ko icyo kintu nawe iyo beef singufu. None yoba ari DJ Fernando ashaka ko basubirana canke n'amatiko n'udukoje bariko barigirira bo nyene babandanye bacanga abafana. Reka tuzore mu biganiro by'ubutaha, tuzoguhurire mu isesanguro y'ibindi bikorwa by'abaririmbye canke by'abakinyi ba filime canke abakinyi ba comedy. Ndababwira ati ndabakunda cyane, ni one boy Varas kira from Jet Paradise KBBC. Naho ubutaha ndabakunda cyane, ciao ciao, hasta la vista.